Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cyane mwebwe abakunzi b'ikiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana, kugubwa neza, ukururanirwa mu byanyu no mu banyu n'ivyo nongeye kubipfuriza muri kino kiganiro. Turabahaye ikaze rero muri kino kiganiro cyacu aho dusanga amajambo y'Imana tubona mu gitabo c'imigani, bakunze guca bavuga ngo imigani ya Salomo, ni igice ca 21 duce dusoma novuga ngo umurongo wa 23 wonyene turabe ayo majambo ingene avuga, hanyuma tuyitwaze tuyishimikize mu buzima tugiye kwirirwamwo mu bikorwa byacu vya misi yose. Iri jambo umuntu agiyumvire ko arigirigiwe rivuga ngo uwurinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe, umutima wiwe aba awurinze amagorwa. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Aya majambo dusomye mbonyemwo ibintu bishaka kuri bitatu, hanyuma ica gatatu tubonye yuko kizanwa no gushira mu ngiro ibi bintu bibiri vya mbere. Ikintu ca mbere ni ukurinda akanwa kawe, ica kabiri ni ukurinda ururimi rwawe, hanyuma ica gatatu naco rero ngo nuguca umuntu agirane aba hatamagorwa afise. No kuvuga ni uguca ubaho ufise umutima utarimwo amagorwa. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Murazi ko bavuga ngo umugani ugana kariho, kandi kino gitabo naco ni igitabo c'imigani, kandi iyi migani irimwo impanuro zidasanzwe zidufasha mu buzima bwacu bwa misi yose. Aha rero tubonye uyu mugani utubwiye ngo burya umuntu arinda akanwa kiwe n'ururimi rwiwe. Ibi novuga ngo birajana, akanwa n'ururimi. Ururimi ntushobora kuvuga kumbure ngo tobore uvuge ikintu gitomoke umunwa wawe wawugaye. Imana yacu nidutabare kugira ngo ururimi ruronke ijambo, umuntu aba yahisemo kwemera kuwugurura, guteranura akanwa kiwe. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero tubona ngaho kurikiranye neza mu by'ukuri amagorwa umutima ugira amenshi muri yo akwegwa n'ibyo umuntu avuga. Murazi yuko sinzi ko kumbure hari mu bakanga muri primaire ahantu havuga ngo gahanga wishwe n'iki, hanyuma ngo uwo muntu yari asanze ngo agahanga ngo gakumbagara gaho uwo yakonyene katari ku mutumba wa nyene gupfa. Hanyuma ko gahanga ngo gacakamwishura ngo jewe nishwe n'ugwa abagabo, ngo ariko nawe ngo uzokwicwa n'akarimi kawe. Imana yacu nidutabare. Rero ibi vyerekana yuko akarimi gashobora gukwegera umuntu, ibyo umuntu avuga bishobora kumukwegera. Twarigeze kuririmbarana yari umwigeme ico gihe, mu nyuma arubaka, ubu n'umukenyezi yitwa Mporengende. Imana yacu nidutabare. Hanyuma kandi twigeze kwigana n'umuntu yitwa ngo Kibi n'akanwa. Imana yacu nidutabare. Hanyuma kandi abari nabo bavuze ngo uwihoreye ahonga bike. Ibyo byose bigomba kutwereka yuko akanwa kacu n'ururimi rwacu, bivanye n'ingene tubikoresheje, bivanye n'ingene tubyitwayemwo, bivanye n'ingene natwe tubyifashemwo, hariho ingorane dushobora guhura nazo ziturutse ku karimi kacu. Tugakwegerwa n'akarimi, tugakwegerwa n'amajambo tuvuga. Imana yacu nidutabare, kuko ngo amajambo y'umuntu niyo azotuma umuntu atsindwa. Imana yacu nidutabare. Ivyo umuntu avuga nimba ari vyiza ntazotsindwa n'urubanza, ariko nimba ari bibi bizomukwegera gutsindwa n'urubanza. Imana yacu nidutabare. None rero bene data bakristo bagenzanje, kumbre na mwebwe mutarakira Yesu Kristo ngo babere umwami n'umukiza mu bugingo bwanyu, iki kiganiro cuno musi
gitumbereye kubabwira ngo mwiyubare cyane, mwirinde cyane mu byo muvuga, murinde cyane umunwa wanyu n'akarimi kanyu, kuko mu majambo menshi, irindi jambo rivuga ngo mu majambo menshi ntihaburamwo gucumura. Imana yacu nidutabare. Uwundi nawe yaciye avuga ngo vyibagira ababivuze ntivyibagira ababibariwe. Imana yacu nidutabare. Rero mu majambo tuvuga, iyo turiko turishurana na bagenzi bacu, iyo turiko turavuga inkuru z'abandi ko banaka bameze uku canke kuriya, turakwiye kwitonda cyane. Mbere Bibiliya yo bivuga ngo umuntu akwiye guhindukiza ururimi rwiwe incuro 7 imbere y'uko aprononsa ijambo, kugira ngo abanze arabe neza yuko ijambo agomba avuge ari ijambo ry'ukuri kandi rikwiye kubwirwa umuntu. Ahandi naho mbere Bibiliya itubwira ngo umuntu akwiye kuraba yuko ijambo avuga ari ijambo rikuza nyene kuribwirwa, ijambo ridakuza uwuribwiwe, ijambo ataco rihindura mu buzima bw'uwuribwiwe, ijambo ritubaka nyene kuribwirwa, ijambo ridashobora kugira ahantu habi rikuye umuntu aribwiwe ngo rigire ahantu heza rimushikana. Ijambo ridafise inyungu ku muntu ribwiye, yuko iryo jambo rikwiye guhorwa, ridakwiye kuvugwa. Imana yacu nidutabare. None rero ndakeka yuko muri kino gihe turavye neza twosanga abari muri uru rugendo rw'iyobokamana dupfa ivyo tuvuze, dupfa guhuruduka, dupfa kubeshera abandi, tukavuga abandi nabi, tuvuga ibyo tutazi. Ugasanga dusigaye turi barateranya, ugasanga ni twebwe twirwa turadomeka ingo z'abandi, ugasanga ni twebwe twirwa turakwiragiza ibinyoma, ugasanga ni twebwe twirwa turacafuza abandi ko badakijijwe, ko ari abanyabyaha, ko ari abantu babi. Ariko ugasanga ni jaruzi, ni ishari, duhangayikishijwe mu mitima yacu nuko bateye imbere kudusumbya, hanyuma tugahanira kwerekana yuko ugutera imbere kwabo kutabaye kumbure mu nzira nziza, byavuye ikuzimu, byavuye mu manyanga, n'abapfunga kiwani, nibi n'ubusuma n'ibindi. Imana yacu nidutabare. Muri make no muri menshi, wewe ubyumvise ndazi uvyirabishije ko urashobora gucubona directement yuko imvugo zawe zitameze neza. Hari namwe avuga ngo zikwiye kuba izirunzwe umunyu, kubera ko umunyu ni umuryoshanya. Imana yacu nidutabare. None rero mbega wewe wumvise kino kiganiro gushika kuri uno mwanya kigezeko, wumva uri mu bantu bafise umutima utagiramwo amagorwa, kuko amahoro bafise azanana mu kurinda akarimi kabo n'umunwa wabo. Imana yacu nidutabare. Mbega wumva imbere y'Imana ufise amahoro, ufise umutima utari mwijwi riwutsindisha, kuko washize mu ngiro ukwirinda no kurinda akanwa kawe n'akarimi kawe. Imana yacu nidutabare. Ubu ntitwosanga uri muri wa mugwi kagahanga kabwira wa muntu ngo nishwe n'ubwo abagabo, ariko wewe uzokwicwa n'akarimi kawe. Ubu mu by'ukuri nturi mu bantu bashobora kwicishwa n'akarimi kabo. Imana yacu nidutabare. Na rero n'ano majambo n'abahigwe abantu barinda imvugo zabo, kuko aba bantu barinda imvugo zabo, barinda akanwa kabo n'ururimi rwabo, bituma imitima yabo ibaho ifise amahoro, kuko babaye bampore ngende nirenganire, sako mvuga ibidakenewe,
kuko babaye bakibi n'akanwa, batawe ko kibi ari akanwa, ko akanwa gashobora gukwega novuga ngo ingorane, ibyago, amarushwa, amakuba, amagorwa. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunze ba kino kiganiro, tugomba dusenga Imana. Rero sinzi wewe uko vyifashe, imvugo zawe zifashe gute, hajya mu kibano, hajya ku kazi, muri korali, muri eglize, imvugo zawe zifashe gute? Turi mu bihe aho usanga akantu kose kabaye umuntu acakorokera kuri rezo sosiyo kuvuga ngo naka niri munda bakayivuga, n'ivyabereye munsi y'urutara bakabivuga, ukiyumvira ati none gabasha ko muri kino gihe cacu amazu nga mu gihugu cacu ataratera imbere kugeza aho habaho amakamera de surveillance. Ibi byose abantu babikura hehe? Abantu bakavuga ibintu ukiyumvira iyo babikuye ukahabura. Imana yacu nidutabara. None rero nagomba ngo usuzume ibyo uvuga. Dukwiye kuba umuntu w'umunwa muremure. Imana yacu nidutabara. Ukwiye kuba umuntu abanza agashishoza, abanza agatohoza neza ibyo avuga, kuko irirenze umunwa riba rirenze impinga. Birashoboka yuko hariho iryamaze kurenga umunwa ryarenze impinga. Wari ukwiye gucugira nte wikosora, ukihanura, ugasaba Imana imbabazi. Niba ari umuntu nawe washavuje, wakomerekeje, wacumuye ko biciye mu byo wavuze, naho nyene ukamwegera, ukamusaba imbabazi, ugatunganya, ukemera, ukarokonesa ikosa wakoze, ko wahurudutse, wapfuye kuvuga utabanje gutohoza. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bwana majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise agasanga ni umutsindwa ku bwana majambo, hari aho byamugoye, agashira imbere guhurudukira mu majambo, kuvuga abandi ibitari byo, hanyuma akaba ahisemwo kwihana, ni umugwize kw'imbabazi umwezi umutunganye. Bisigaye ucumushoboza gushishikara kurinda akanwa kiwe no kurinda ururimi rwiwe, kugira ngo bikunde abeho afise amahoro, atamagorwa afise mu mutima wiwe. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tubyizeye, amen.